Iyi ni Bijisho TV, wowe urinde nakumenye sangwa kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe twumviriza uherereye hirya no hino mu makomine atandukanye y'igihugu cacu c'u Burundi, kanamwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye hirya no hino ku migabane y'amakongo ya kure. Turi kwigenekerezo rya gatanu Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko makuru akomeye cyane avurwa hirya no hino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, kanayavurwa hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini. Ni amakuru akomeye cyane dushikiye muri aka kanya, waravyumvise akatari gake ibijanye no gutembagaza ubutegetsi vyagirwa na nyiricubahiro Marshal Guillaume Bunyoni, umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi. Ni mu nyuma zuko yahatswe kubogozwa mu mabanga yiwe n'umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ariko bigaca biburizwamo nuko yari afise inshuti zikomeye cyane mu butegetsi bwiwe. Ariko ivyo vyose vyagiye birakurikirwa no gutererana amajambo hagati y'aba bategetsi bompi, aho hagiye habako no gutukana kutari gukeyi. Kuri ubu ngubu noneho mu nyuma zuko haheze igihe kitari gitoyi havurwa amajambo akomeye cyane y'ibijanye nuko nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yo bagira atembagazwe. Amakuru akomeye cyane adushikira muri aka kanya nuko hari abantu baba barungitswe gukurikirana nyiricubahiro Marshal Guillaume Bunyoni aho aje hose. Abo bantu bakaba ari inderetsi zarungikwa na nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, abandi bakavuga yuko vyo biri mu mugambi wo kumugandagura. Na amakuru akomeye cyane adushikiye muri aka kanya. Amasoko yacu kuba hafi mu butegetsi bwa Gitega aratubwira yuko ibintu vyahejeje gukomera hagati y'izi ndongozi evyiri zikomakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu nyuma zuko ngo hahejeje gucikamwo ibice bishika kuri bibiri, igice kimwe ku ruhande rwa nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ikindi naco ku ruhande rwa Marshal Guillaume Bunyoni. Ngo ivyo bice vyose ukwishira hamwe kwavyo kurashobora gukurura impari zikomeye cyane hagati mu bategetsi b'u Burundi. Biruko mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kuri ubu ngubu. Bamwe mu bategetsi bakomakomeye badafise uruhande bariko bahejeje gutumiza inama y'abanywanyi bakomakomeye b'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, ngo bikaba ari mu mugambi wo kuburizamwo izi mpari zatanguye kuvuka zikomeye cyane hagati y'aba bategetsi bompi. Ariko kuri ubu ngo nyiricubahiro Marshal Guillaume Bunyoni ari inyegeje. Ni mu nyuma zuko ngo ho barabashaka kumugandagura. Hari amakuru y'ibanga yavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye adushikiye mwaka kanya. Ayo makuru yose turaza kuyabaramvurira yose donido. Ayo makuru gusa tuza kubashitsa ko turaza kubashitsa ko n'amakuru akomeye cyane y'impari zishobora kuvyuka hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubutegetsi bwa Gitega. Ni mu nyuma zuko bivurwa yuko abasoda baba bararungitswe mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ngo boba arabo kwisumira amatungo y'ico gihugu harimwo n'inka nyinshi cyane. Ni mu nyuma zuko hari amakuru adushikira avuga yuko inka zishika ku bihumbi zoba zahejeje kujabutswa ku rubibe n'imiduga minini y'igisoda zivanywe ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ivyo ngivyo bikaba bishobora guca bikurura impari zikomeye cyane. Ubutegetsi bwa Gitega bwagize ico bubivuze ko navyo uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Ayo makuru gusa tuza kubashitsa ko turaza kubashitsa ko ayandi makuru avurwa hirya no hino mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu nyuma zuko ibiziga bibandanya gutorwa hirya no hino mu bice bitandukanye. Bamwe bakavuga ko ivyo vyo bifise aho bihuriye n'ikibazo c'impunzi hirya no hino mu makamba atandukanye y'impunzi z'abarundi. Reka ayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza hirya no hino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuza tuyakuramburira yose idonido ni mu kanya inyuma y'aka kanaka. Turasubiye kuba ya mucuti banywanyi mutwumviriza muherereye hirya no hino mu bice bitandukanye. Kuri mwe mwese mutwumviriza muherereye hirya no hino mu makomine atandukanye y'igihugu cacu c'u Burundi, kanamwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye hirya no hino ku migabane y'amakungu ya kure. Turi kwigenekerezo rya gatanu Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avurwa hirya no hino mu gihugu cacu c'u Burundi. Aho hari amakuru akomeye cyane avurwa mu bategetsi bakomakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ariko imbere yuko tuyabashitsa ko hamwe n'amakuru akomeye cyane yavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, eka dutangure tubashitsa ko amakuru akomeye cyane dushikiye avurwa hirya no hino mu bisata bitandukanye. Turanabashitsa ko n'ayavurwa ku bijanye n'ikibazo kiri hagati, turabashitsa ko n'ayavurwa ku kibazo gishobora, turabashitsa ko n'ayavurwa ku kibazo c'ubusuma buriko bugirwa n'igisoda c'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Eka imbere yuko tubashitsa ko aya makuru akomeye cyane dushikiye mwaka kanya ajanye n'ivy'umutekano w'igihugu,
tubashitse ko amakuru akomeye cyane ajanye n'ibiriko bivurwa mu bisata bitandukanye. Eka tuyatangurire mu ntara ya Karusi aho kuri ubu ngo amakuru adushikira ari uko umuntu yahejeje kwicwa. Uwo yishwe ni Barakuvye Frederic, yari asanzwe afise imyaka 67. Bikaba bivurwa yuko yishwe n'umuhungu wiwe Tunayo Alegisi, akaba yarishwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu w'igenekerezo rya gatatu Nyakanga umwaka w'2022. Ivyo bikaba vyarabereye ku mutumba na zone ya Gisimba Waga muri komine ya Mutumba yo mu ntara ya Karusi, n'intara iri hagati na hagati mu Burundi. Kuri ubu uwo Tunayo Alegisi afise imyaka 18 gusa, asanzwe ari umurimyi, akaba yarafashwe n'igipolisi. Kuri ubu apfungiye mu gasho ko ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi kugira aca kubitwa intahe mu gahanga. N'amakuru akomeye cyane adushikira nayo ku kibazo cy'umurwinyeshambo rwana muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu 23 ku munsi wa gatanu heze. Abakongomani benshi biravurwa yuko ngo bari bahunze intambara iri hagati y'uyu murwi w'inyeshamba n'igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC, ngo babonye birukanwa ku nguvu n'igisoda c'Ubuganda UPDF. Amasoko yacu yabibonye akavuga ko hari abakomeretse, kandi amazu y'imfatakibanza aho izo mpunzi zari zicumbitse ngo yarasambuwe. Bamwe mu mpunzi vyabaye ngombwa ko baja mu ikambi ya Nyakabande, mu gihe abandi baciye basubira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. N'amakuru akomeye cyane abandanya kudushikira. Biruko mu nyuma z'uko mu ikambi y'impunzi ya Rusenda muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iri muri teritwari ya Fizi, ni mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, impunzi z'abarundi ziriko zidoga ngo kuri ubu zirahejeje amezi ashika kuri 2 zitaronswe ibifungurwa, icunyura ibintu n'umutekano mukeyi utabemerera gusohoka ikambi ngo baje gukora mu mirima y'abakongomani kugira basihirize babona uko babasha kubako. Ayo nayo n'amakuru akomeye cyane adushikira. Nayo mu bijanye n'umuziki hoho, umuririmbyi akunzwe cyane w'umunyarwanda Bruce Melody yaratanze ikiganiro kubamenyesha amakuru kugira ngo avuge ku gitaramo ciwe no ku majoro ashika kuri 2 yamaze mu minwe y'igipolisi. Hari ku munsi wa gatandatu igiteramo ciwe cyari gitegekanijwe ku munsi w'Imana n'icabaye muri Messe des Officiers i Bujumbura, ariko kandi cabereye kuri Zion Beach ku kiyaga ca Tanganyika. Uyu muririmbyi akaba yaravuye mu gihugu c'u Rwanda yashika mu Burundi agaca atabwa mu mvuto. Ivyo bikaba vyakorwa bivurwa yuko hari amafaranga yarabereyemwo umurwizatunga w'umurundi, ariko vyose vyaciye vyumvikanwa ko hama acararekurwa. Eka noneho tuve kwa aya makuru avurwa irya nino mu bisata bitandukanye, hama dukomereze ku makuru twababwiye, na cane cane tuyatangurire kuyavurwa ku mpari zikomeye cane zivurwa hagati y'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'igihugu c'u Burundi mu nyuma z'uko harungitse abasoda. Bivurwa yuko ngo barabo gufashanya n'igisoda ca leta ya Kongo FARDC mu kugwanya imirwi yitwaje ibirwanisha, ariko kuri ubu ngo bikaba vyahejeje kwibonekeza yuko abo basoda bo bajanwa ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo no gusuma. Amakuru adushikira na yuko kuri ubu vyahejeje kumenyekana yuko inka zishika ku 200 zibwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zajabutse mu miduga y'igisoda c'u Burundi zikajabuka zerekeza mu gisagara ca Bujumbura. Ubutegetsi bwa Gitega bwobwo bukavuga ko izo nka zajanwa n'abasuma. Ni mu nyuma z'uko abanyagihugu bavyiboneye, eka na bamwe mu bakongomani bavuga yuko izo nka zoba zijanwa n'imiduga y'igisoda c'u Burundi, bikanavurwa yuko ngo zoba zibwa irya nino mu banyagihugu zigapakirwa imiduga y'igisoda, hama zigaca zijabukanwa urubibe zijanwa mu Burundi, ngo zoba ziva hari ibirindiro vy'igisoda c'u Burundi. Eka noneho tugaruke kuri ya makuru twababwiye akomeye cyane ariko aravurwa mu butegetsi bwa Gitega, aho kuri ubu ngubu bivurwa yuko kudeta yoba yamose. Ni mu nyuma z'uko Marshal Guillaume Bunyoni wewe arahiye akarengwa ko azoca atembagaza General Neva
abategetsi bompi batakivuga rumwe kuri ubu ngubu ibintu hagati yabo birakomeye cyane. Ni mu nyuma z'uko binavurwa yuko mu butegetsi bwa Gitega aho bahejeje gucikamwo ibice bishika kuri bibiri, bw'igice kimwe kirashigikiye General Neva, ikindi kiri ku ruhande rwa Marshal Guillaume Bunyoni. Bamwe bakabona ko akaga gashobora kugwa mu Burundi mu nyuma z'uko hataba habaye ko kuganira kw'ibi biriko biraba mu Burundi mu maguru mashasha. Ni mu nyuma z'uko ngo bamwe mu bategetsi bakomakomeye mw'uyu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD batumije ko inama y'igitaraganya kugira bace barabira hamwe ivyo biriko biravurwa. Amakuru adushikira ava mu biro vy'umukuru w'igihugu nuko nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yo bahejeje gutegeka yuko nyene cubahiro Marshal Guillaume Bunyoni ahagarika amabanga yiwe mu biro vy'umushikiranganje wa mbere. Kuri ubu noneho biranavurwa yuko yoba yarungitse abo kumukurikirana mu vyagiyemo hose. Bamwe bakavuga ko inderetsi zoba zirirya nino hoba mu bisagara bitandukanye, ngo bikaba ari umugambi ukomeye cyane ukubuza nyene icubahiro Marshal Guillaume Bunyoni gushika ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Ivyo biruka kandi mu nyuma z'uko General Neva nawe bivurwa yuko yoba yinyegeje kuri ubu ngubu ku nyubakwa yiwe, ngo kakaba harungitswe abasoda batari bakeyi. Bikavurwa yuko ngo bamwe mu miryango yiwe nabo baba bariko barakurikiranwa. Ibi vyose bikaba ari mu mugambi ukomeye cyane ukuburizwa ikudeta girigirwe n'uyu Marshal Guillaume Bunyoni. Amakuru adushikiye mwaka kanya nuko umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano yoba wewe yafashe ingingo yo guhuza abagabo kuri ubu batariko baravuga rumwe. Kuri ubu noneho biravurwa yuko ngo yoba hejeje kugirana ikiganiro nabo kwi telefone ngendanwa. Bikanavurwa yuko ngo hoba hari icizere ko bashobora guhura hama amatati agaca aganirwa ko agatorerwa inyishu. Ese ivyo bizashoboka? Abamenyesha amakuru bacu barirya nino ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Wowe ico sabwa manuka munsi y'video urabanditse ijambo sabona fyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene fyondeko. Hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tugushitsa ku munsi ntuje kure. Ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni BG Show TV.